Historique. Désormais, je crois que vous connaissez déjà la litanie. Nyanicyubahiro mwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega, Nyanicyubahiro mwepiskopi mukuru wahora urongoye Diocese nkuru ya Bujumbura, Benicyubahiro bepiskopi bandi mwese muri ngaha, abasangwa n'abashitsi, akiwemo Mhashamu Maskofu Joseph Mlola kutoka jimbo la Kigoma. Banyakubahwa mushikiranganje w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukundisha igihugu, banyakubahwa mwahoze murongoye igihugu cyacu, banyakubahwa abasaserdoti, banyakubahwa mw'Imana, banyakubahwa mwese, umwe wese mu cyubahiro ciwe, batumire bahire, ni musangwa amahoro ya Kristo umwungere mwiza. Ku izina ry'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi no ku izina ryanje nyene, nipfuza gushikiriza ijambo ryo gukenguruka no gukeza, ariko nkarishikiriza mu mice itatu kuko ndaryerekeza kuri batatu nyene. Mu nkundire mbanze ndababwire ko akanyamuneza dusangiye mu nama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi ari akanyamuneza kenshi. Mugabo ntihagire uwibaza ko koba gatumwe nuko mukuru wacu umwepiskopi mukuru Evariste ngo yagoye akinjuye ngo asangire na mutama wacu Musenyeri Stanislas Kaburungu kuducira umugana atacyo binona. Abanamba tunezerewe nyabuna nuko ibisikanya ry'aba bepiskopi bakuru babiri bishingiye intahe ukuri kuko ekleziya atari tongo rya naka canke naka wundi, mugabo ari umuryango ushingiye kuri Yezu Kristo.